wewe mugenzi uribuka ingene wewe wakagushinga intahe ngo mbega mbona bate aho dusanga ivyimviro batuzumva kumwe mu gihugu cy'u Burundi ewe ugacireka kuvuga hewe ukuri kose ewe ngo nta giti bose wavabanya ikigiti sawa kwakuvuga ukuri umuntu babicana amaso y'abantu ngo mbega bumva gute wavabanya ikigiti mfise himirije amatora himirije okay gero tugaragaza abantu rero urya amahera y'amaraso n'umwicanyi fata mwice sindamuzi yo uko ni kwisi mezeje kurondera akazi ku bakuru umaze kubeshera abantu kugira ngo witoneshe ngo nakaragututse ugatwara amakuru kuba atariyo kuba yongozi kugira ngo abana abantu bacumukure imbazwa yego datore twara amakuru beshera abana igihe kizozaje ruriya abandi utakwibagiye aho uri hari abandi ari hano urumva gusa gifu umuceceka imbere y'Imana. Haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Yesu yongera araturakamo aca arakikana. Ukoresha ingiro ry'Imana maheje kumviriza ivyatwaye ko abana b'abantu muja twarose mu rufu rwa Kristo rero kandi vyongera ingene tumeze abana b'abantu. Mbere kuri Petero hanyuma Yuda, mbere kuri Yuda niwe vyatanguriye ko hama Petero hama Yosefu w'Arimati hama Yesu wenyene tumurangirizeko. Yuda Iskariyoti. Yuda Iskariyoti yaratowe hamwe n'abandi atorwa na Yesu aja muri 12. Noneho rero igihe kirageze rero adandaza wa mutoyi umukunzi Mesiya. Yuda abana na Yesu myaka yose yezaza umutima wiwe. Weho rero twe nawe hari igihe tuvuga ngo naka sinkene ko twicarana nawe shaka nawe nkeneye kandi niyatumbera honde nzoca ngenda. Yesu yarabanye na Yuda iyo myaka yose tukazomugura uweho kora wishira heza ngo je ndi mwiza sinkeneye ko wewe dusangira intebe dusangira imeza nimba winyegu ya Kristo umukonzi wa Kristo zirikana ko Yesu yabanye na Yuda amuzi ko ari umubisha. Choniki nubigerera ngo singane ko je tucana naka ubugira kabiri. Yuda yaguze Yesu amafeza amahera ngahe 30. Turasoma mu gitabo cy'ihunguka yari amafaranga agurwa umushumba mucangero mucakara. Rero umuntu kera mu Bisirayeli n'abandi umuntu agushumbiye umuntu agukorera warashobora kumudandaza ku bandi bakaguha amafaranga. Rero igiciro rero cy'umucangero cy'umucakara yari amafaranga 30. Rero Yuda yakira amahera 30. Yesu adandazwa n'umushumba
Pawulo arabakabishwa n'Imana, naho yari Imana ntiyigeze yishira hejuru ngo nuko hari Imana, ariko yigize ubusa yishira mu muhari w'abasavyi asa n'abantu. Ko Pawulo andika Nyafilipi mu cya 2 agacavuga ati muramana umutima umwe ujyanye ne Yesu Kristo yarafise. Rero Yuda amudandaza nk'umushumba. Adandaza nk'umushumba Yesu. Mu nyuma Yuda abonye Yesu afashwe, bamaze kumuboha bamuduganya i Gologota. Yuda ati naguze amaraso y'iki y'umweranda. Noneho ya mahera rero agenda kuyasubiza abandi bene kuyamuhereza, n'abamubwiye ngo iki ntayo twakiye n'amahera y'amaraso ntaja mushinguriro. None ndagira ngo biragusha. Uko niko bimeze bantu b'Imana. Umuntu murakorana icaha, wamara gufatwa cyangwa kugira ingorane agacagoya. Uko niko amashetani akora. Ewe gakobwa warafashe urugendo barakuzana kajya gahungu, none muragize mwakoze munyumurugwamwo uja musama mubutwara inda, hanyuma uramutelefona ureka natwaye inda, nawe yavuze ngo biragusha. Uko niko bigenda, niko birisha, niko biri biragusha ngo twariyugo sinzi iyo nda. Nibutse bimwe sinzi ko ari cyancu amisi irimbira mu Kirundi, mwigeme muhimbaye binezerewe uze ndakuyagire indundu yarashe aho yaza kimparaye yambwira ngo yonyigura bukeye turugwamwo indabaki ndato niba rusi kibondo yandavye n'ijyahumwe. Ewe muntu uko ndiko amashetani akora. Yuda yaracuditse n'ababisha, mu nyuma rumwuzurirako bamubwiye ngo iki biragusha. Uko niko isi imezesha, uko niko isi imezesha. Abana bakubwira ngo tugende ugenda wishyujya muntu wafatwa ukavuga muri sentare naka twari kumwe ramfashe niwe yantumye niwe wampaye ingero, nawe akagira ati nawe akagira ngo uwo n'umwicanyi fata mwice ndivyo sindamuzi yo. Uko niko isi imezesha, uko niko isi imeze. Kare mwari pfamfe, uko niko imeze bana b'abantu. Pilato niko vyamubayeko, bambenuze Yuda niko vyamubayeko. Noneho rero Yuda rero ubwa mbere bari bashuditse nabo oya, none baramwihakanye. Yuda asigaye wenyene kumwe bantu b'Imana, cyageze ari kumeza ariko arasangira n'abatumwa. Yuda arasohotse aja mu mwijima mukorane, agenda wenyene ahura na Shetani wa dayimoni bayo, bagira umugambi wo gukora ivyo bakoze. Mu nyuma abo oya babikoranye bamutuko amahera baramutera. Yuda arasohoka arihebura ariyahura. Yuda arihebura ariyahura. Bantu b'Imana mumenye, nimba hari icyaha Shetani wa dayimoni bayi bakora baduteza icyaha kaminuza, bamba amagogo kaminuza n'icyaha nyene n'ukwihebura. Le découragement c'est l'arme de Satan par excellence. Kwihebura ni igikwa cya Shetani. None Shetani irashobora ibitero bimwe irashobora gusa n'ibiretse
mugabo icyerekeye gutuma umuntu yihebura naho ugira niheba nawe Yesu atubwira ati kwisi muzoro ntibagora humura naratsinze isi. Yohana 16:33. Satani taza kwihebura ngo dutume umutwe twiyahure. Mbona bayo wande asigari wenyene niko bimeze basha. Igihe ibintu turaja tukiri kumwe na ewe mukiri kumwe namuvuga ngo tuzumva kumwe umugambo, tuzumva kumwe mu gihugu, tuzumva kumwe mu mugwi mushirahamwe, tuzumva kumwe muhira, tuzumva kumwe mu bwoko dusangiye. Mu nyuma cobo aragerye bakakuyakana abo nyene muntu turabeyedere twe nawe. Pawulo abwira Timote, ndakurahiye Timote, ndakurahiye umwana w'Imana zima yashingiye ntayo kuri imbere ya Ponsiyo Pilato ati ndakurahiye ntukore ivyo bintu, ntuzute isezerano ry'Imana, ndakurahiye. N'ayahandi bantu b'Imana y'isi turashudika nayo n'abandi banyavyaha nkatwe, munyuma akadutukosha tugasigara twenyene. Icyaha kisigara ndi jenyene, ngenda ndumwe nari narasezeranye kugendana n'aberanda b'ijuru. Ngenda ndumwe kandi ndarifise marayika mwiza mw'ayandi Mana yampaye. Ngenda ndumwe kubera ivyaha nakoze, sincambaza ijuru, sinkira ijuru ngo nibuke ingingo z'ijuru, sigaye ngenda ndumwe cyo kubera ivyaha nakoze. Icyaha abantu b'Imana kikugira umwe, usanga uragahinda, ugira irungu. Ewe mpora muvuga ko mu Kirundi ngo intimba ntiyica, itica niki ni irungu. Icyaje giteza irungu abantu b'Imana, icyaje giteza irungu. Nabona abandi mfise amahoro umutima, ngambuka mareka muzo bamweranda, nkagamburikira ijuru ryeranda, bandiko nijunde kunana Bikira Mariya na Yezu umwana w'Imana nzima anderuye. Nta rungu ngira, irungu riterwa n'ivyaha nakoze. Ivyo bituma nihebura ngata umutwe nkiyahura. Ubugira gatatu ushengero ry'Imana, Yezu yaguzwe nabo yatoye, yakanywe nabo yatoye. Nje nibuka amajambo y'Izabu n'amazirikana ya 55 umurongo wa 13 gushika umurongo wa 14. Aho umunsi uzabura bwishwe n'Imana amajambo aterega sumwasa ntyoza no mwihanganiye. Ati yari umwasi amhanga no mukwese no hunze no mwihanganiye. Ati wunyanga sibanyihambaza ko no mwinyegeje. Umwasi wawe mwinyegeje bangene hunga. Ngo ariko ku 14 ya Zaburi 5:14 ngo ariko ni wowe Mungu umeze nkanje, wowe soma mbike, wowe dusanganywe, wowe twinovore ibanga hamwe, tukinjirana mu ngoro y'Imana twishongora. Ni wowe waguze n'abanyase umuntu bantu b'Imana agugwa n'uwiwe. Muragamba banaka tumaze duhaze n'ubwoko bubi ihibambewe ntibari hafi yawe, umusangiye nimusangire akarimbi abo bari kure yawe, ariko uwo muri kumwe mu nzu agukindagira uhungira he. Ewe ngwerega somwasa ntyoza no mwihanganiye, umunyangasi wa anyihambaza ko no mwinyegeje, ariko ni wowe Mungu umeze nkanje. Wowe soma mbike dusanganywe, wowe twinovore Imana hamwe, tukijana mu ngoro y'Imana twishongora. Ni wewe wandandaje ukarondera akazi ku bakuru, umaze kubeshera abantu kugira ngo witoneshe, ngo nakaragututse ugatwara amakuru kuba atariyo kubarongozi kugira ngo abana abantu bakimukure imbazwa. Yego datone twara amakuru bashira abana abantu. Igihe kizozaje ruri abandi utakwibagiye aho uri hari abandi. Amashetani korera
niko bimeze. Iyo ni nyambara n'akaraga k'amadayimoni niko akorasha. Rega sumwasa ntyoza no mihanganiye Zaburi 5:5-3 Unyanka siwe anyambaza ko no munyegeje ariko ni wewe mundu meze nkanje wowe somambike wewe dusanganywe wowe twidovore banga hamwe tukijana mu ngoro y'Imana twishungura. Noneho Yuda rero ariyaho. Petero nawe bantu b'Imana na Petero yaragotse nka Yuda kimwe gusa ntiyihebuye nka Yuda. Petero yaragotse. Petero yaravuze ngo jewe nzogupfira na bose bugirane bo guheba. Petero yashyize ingufu zibi imbere munyuma aratsindwa. Hazoza igihe Petero ceceka wa ngo no gupfira. Ewe Petero sana Petero wundi ari hano urumva. Hazogera igihe Petero wa mbere Simoni hazogera wahurahiriwe Petero Simoni hazogera gutahura yuko ingufu n'ingoma ziva mu izina rya Yesu muri Yesu. Wahurahiriwe ndi Petero niyo nkuru ariko nawe nyene ariko arasega kwa Yesu kugira ngo ase nawe twebwe ishengero ryawe tuko turatakambira data wa twese natwe ngo tutuze twemera kuzukiranywa na Yesu apanya kwivyo Yesu nisore kwizukiranya. Petero yitsa Petero harageze igihe Yesu aramuraba le regard de Pierre croise le regard de Jésus. Yesu yaraje Petero amuraba. Petero ararira ivyaha yakoze. Ndibuka umuririmbyi umwe yavuga ngo croisez ton regard dans le doute. Atemana yanje Yesu nkubona umurayi igengiza amadidane igenani bangamiwe duhuza amaso mukama wanje Yesu Kristo. Rero Petero yakijijwe n'iki? Nuko amaso ye yahuye n'amaso ya Yesu hamara muraba. Undi mwana bavuga il m'a regardé dans son regard j'ai tout compris. Ngo yarandavye ko kundaho natahuye yarandavye. None Petero ararira nzokubona ukamba rwazi mweranda ariko azikana Mariya Petero mweranda avuga ati mwe nayo marira yamucaha mwe namara n'icaha niye na avuye ku vyakoze na ayamara kwihana kweri namenje kweri nagotse ati mwe namara rero niyasura koza umutima w'umuntu ugasura koroha. Niko vyagenze kuri Petero. Ewe Petero warahiriwe warene vyaha wakoze hama Yesu arakwizera. Mu nyuma Petero zovuga mu bikorwa vyatumwe cya gatatu n'icya kane ngo ntari bizatwarose mwisi ngo bikorwa vyatumwe cya kane n'icya kabiri ntari bizatwarose mwisi zishobora kudukiza atari rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Hazogera igihe Petero uzobyatsa kimuga kije guhuya kugiye gusengera Yerusalemu ati kwizina rya Yesu Kristo Umunyanazareti duhaguruke. Mewe Petero zomenya rero ko inkomezi zitari mubasha bwawe ziri mu izina rya Yesu. Ukabayeza abantu babakuje ku ishengero ryawe ya Paruwasi ya Makamba yakujeko uko rigaragaje inkomezi zabo zisindwa bakomeze mubasha bwawe mukama wanje Yesu. Nubire umugisha w'abana bawe winjira mu Yerusalemu imitima yabo no munsi abana baje gukurondera. Uyundi muntu ahimbaye yitwa Yosefu w'Arimati yari mutunzi. Igihe Yesu ariko amapingu bamaze kumwica i Golgota
yosefu y'arimati yarahindutse ko ngaho mwisho wa yesu arahinduka arahaguruka aragenda asaba Pilato ikiziga cande cya yesu. Wewe mugenzi uribuka ingene wewe wakagushinga intahe ngo mbega mbona bate aho dusanga ivyimviro batuzumva kumwe mu gihugu cy'u Burundi yewe ugacireka kuvuga hewe ukuri kose ewe ngo nta giti bose mwavamanya iki giti sawa ukakumva ukuri umuntu bamwica ngo kandi urya muntu ngo baramurenganya ngo bari baramurenganije navyo bigeze vuga watinya amaso y'abana b'abantu ndagusaba ifu muceceka imbere y'Imana. Ariko Yosefu y'arimati ntiyarazi iki amaso y'iki amaso y'abantu yaragiye kuko bose bavuga ngo mubambe imbere y'uko Yosefu y'arimati arahurutse ndashaka ikiziga ca Yesu naramukunze yarambereye databuja nari umwigishwa wiwe ndagishaka ngenda ngishaka uza kumuhamba. Abantu mugira umwitegenzo wo guca murahiriwe ndabarahiye kuri kwera kw'Imana. Yesu tinya amaso y'abantu ngo mbega bumva gute bava banya iki giti ifise himirije amatora himirije okay gero tugareza abantu rero urya amahera y'amaraso nkanyuda nguranda amanota ariko bizohinduka abo nyene bakoreye bazogira ati uri gito wahemukiye iwanyu ureka guhemukira twebwe bazoguta aturi gito ariko barabayihunga mwanya wa mbere gushafira mugabo mumaze turya muntu ari mukuri. Yosefu y'arimati afise umwidegemvyo nanje ndangize rero kuri Yesu baramwambuye kumwe namwe bene Imana muramwambura abantu b'imbahazwa ngo mu rubanza ngo nzokugura wewe no kwica ngo herana mugabo sha menga ibintu biko birahinduka mugabo yego bandanya ugizo mbanza nyakubahwa yego bandanya sha menga mugabo uko bwije mungi ibintu biko birahinduka mugabo menga n'abacamanza arafunga yego mengo niko bimeze bagabo bana jewe sinzi Bujumbura babanga jewe sinzi Bujumbura sinkagenda Bujumbura jewe bihemera sinzi Bujumbura ariko ndumva ivyo Bujumbura bavuga menga bintu nuko yewe mugabo uri kureba Yesu yarambuwe Yesu yari mugenzi w'abamburwa Yesu yarahaga muri iyi si Yesu mugenzi w'abahangwa Yesu yaracimukurwa muri iyi si Yesu mugenzi wacumukura Yesu yaracimutirwa rwata Yesu mugenzi w'abacumitwa bahogwa ubusa Yesu yarapfuye aje kuzimu Yesu n'inshuti bagiye mu kuzimu nta nirungu rizonsangayo kuko nawe Yesu azaraganza hose. Yesu yaraje abusuruzi gurupfu Yesu harahiriwe washize amizero muri we. Yesu n'inshuti Yesu ari ku ruhande rw'impahazwa nyakubahwa icyo cyose mwagiri mwese muratoba tuvukana nje mwagikorera ari ku ruhande rw'impahazwa nawe muzumva kumwesha abazokwihakana hageze. Munyuma Yesu ubu naho shengero ry'Imana isi yazacikanye isi yaragizende yaranyiganyize hazubira kabiri kuba saa sita ushaka isakangahe icenda isi iranyiganyiga nukuvuga ntanayirashize intahe data mugande yarapfuye baramwishe ibintu bibiki n'isi irabivuze izuba rirazimye nagera shintahe habaye muri mwisi
twasaze tubwe bene Adamu. Ariko Mana yanje, Yesu wanje, Mukama wanje, wowe urazi guhingura ubuzima mu rupfu. Yesu uri uwa mbere, Yesu uri uwa mbere, nshuti ma tugukunda. Ye turagukunda, ye turagukunda, turagukunda. Duhe gusa nawe Yesu wanje, Yesu wanje, Mukama wanje. Yuda yaragusomye le baiser, mu vyita baiser, le baiser de trahison. Yaragusomye arahemuka. Nawe ugenda gusoma abagore b'abandi, n'abagabo b'abandi guhemukira kwawe. Baiser de trahison. Somuhemuka soma kwawe, ureke gusoma iby'abandi. Baiser de trahison. Aho nuko ariho kandi byongeye na Yuda nyene yarasa akanya ko Yesu amugarura. Yesu amubwiye ngo mugenzi karakanya keza kanyuma kugira ngo Yuda yihane. Mugenzi nawe mwana mugenzi, souviens-toi, ibuka ko twasangiye urugendo nawe Mukama Yesu. Maze uratanga ubuzima nawe, ko utanga ubuzima kubw'intama zawe. Yesu utanga ubuzima kubw'intama zawe. Uri mwiza Mukama Yesu. Natwe mwana wanje Yesu, natwe twitangira duse namwe kwitangiranira hagati yacu. Twitangira abandi twemeye nawe mwana wanje niko byakugendeye. Niyo ndero yawe mwana wanje watwigishije, niyo ndero y'ijuru. Urakoze muhanya mwiza.